Nitwa Bukerimpundu Innocent. Nkasanzwe ndiko ndakora umwuga wo gucura. Ni umwuga w'abasokuru bacu. Je umwuga ukuntu watanguriye mu bintu byo kuja kunobera handi. Kese noza mbesha ati umwuga ngo nuwasogokuru. Ko sogokuru yarazi gucura. Naragiye ku babanyi umwuga ndawiga ndawumenya. Maze kumenya rero nandi banjohera cyangwa ndabandanya ndawukora. Nkuko bisanzwe umwuga banje bantungiye umuryango kongera navyo ukantunga. Mugaha nsanzwe ndawukorera hasi mu mavuko. Nsanzwe mvuka handi kanini ya mu ntara ya Karusi komine Buganyuzi umutumba Muramba. Mugabo aha turi ku musozi wa Mugara komine Rumonge intara ya Rumonge. Iki rero nico nyamukuru gisanzwe nacone ni kahandi bavuga ati ngo karahara mu ruganda ntibashura. Nico gisanzwe nacone kigize umwuga kandi ni naco nico kama yerekana ibi mu mategeko uvuze iki kimwe ubuvuze umuvuba umwe mugu bivugiye hamwe uyita imivuba. Iyi niyo mivuba y'akaranga k'abasokuru. Iki naco kiri imbere iki bayita inkero. Iyi nkero rero niyo isanzwe yegeranya impemu zivuye ngaha mu mivuba zigaca ziza kwaca umuriro ngaha. Zimaze kwaca umuriro rero ivyuma bigaca bisha. Bimaze kuba bihiye rero ukaca tubihinguramwo ico dushaka. Tumaze rero guhinguramwo ico dushaka tugaca dusanga biriko biradufasha cyane. Ubu ariko aravuguta yaca umuriro. Mu Kirundi gisanzwe ariko araca umuriro mugabo barakwita ukuvuguta. Ibi urabona icuma kigeze gusha biragenda ku muntu akagikubita coroshe bukebu mugabo ukoresheje ingufu nyinshi. Igikoresho ca mbere nyamukuru gikunda gukora cyane iyitindo. Yitwa itindo ariyo idufasha mu gutema icuma. Intuze ikindi naco gikoresho kikuru ni inyundo. Ni idufasha kubikubita. Iki naco iki gikoresho iki cyasubiriye ca kintu bita imbago kera kigasubirira ico bita ikimano nico kitagidufasha mu gutora ivyuma mu ziko. Nico rero cyasubiriye ivyo. Urumva kera bakoresha ikintu c'ikimano bamanuruye ku giti bakagikeba akaba arico baca bapfunga bagafatisha icuma gishushe. Hari ikindi giti naco umuntu yatobora umwenge nkuku icuma agacumitamo nkuku agacacurirako nico citwa imbago. Aha rero nk'ubu byasubiriwe n'iki cuma ipensi. Iyi pensi niyo twikorera tuyihinguye mu vyuma nyene ibi tubatu natwe twarondeye. Mugabo urumva abandi nabo barafise pensi ya mangazini. Ija pensi ya mangazini rero twebwe ntayo dukoresha duca dukoresha itwihinguriye. Aka gasapuriya nkuko gasanzwe urabona iki cuma nkoresha kirashuha. Kimaze kuba gishushe ca nkozamwo nkuku kugira gihore kugira ncenza gufata ca cuma cyahumuye. Nico rero kica kimfasha iki cuma guca ntora ngaha cyahumuye nico kagasapuriya gaca kamfasha karimo amazi yo kuzimya. Aya mazi kera bayita amazi y'uruzimyo rwo kuzimya ivyuma ari nayo bakoresha abasokuru mu kuzimya ca kimano kimwe bakoresha c'igiti. Ivyo rero nivyo bisanzwe bigize uruganda ruri mu ruganda uri kuracura nivyo usanga bibigize. Mu bintu dusanzwe ducura nuko byose bitahari turacura cyane ya masuka yo kurima mu mbuye amwe bita makanya. Tugacura inyundo zo gukomera imisumari y'amazu. Tugacura n'izi nanjoro zo gukerera ubwaci. Tukongera tugacura n'ibihosho byo kwitwaza n'izi ntambi zo gutonora imyimbati. Tugacura n'amacumu ari ryo giri. Tukongera tugakorana n'utundi tuntu tutari duke n'intuze intambi zo mu bwubati zijya bita intambi zo mu bwubati. Tukongera tugacurana n'inkero zo kumanura amababi y'ibitoke gututura. Hariya ruguru iwacu barazikunda cyane nino barazikunda kuko zirabafasha mu kumanura ibikobiko byo gucana. Muri ibi dukora cyane naho ibikoresho by'abazungu byiganje
sico kimwe n'inkono. Inkono niyo imenga iriko iratagarante kuko yasubiriwe n'amasafuriya. Muga twebwe izi mbugita ducura zisanzwe ziguma zironka isoko, co kimwe n'ayo masuka nk'inkero zozo zo kumanura amababi y'ibitoke nta n'abazigana n'abazungu nta nubwo turabona bazana. Izo rero tugaca hamwe hamwe turyoherwa kuko tugifise ikintu abazungu batarigana. Mu gihe niga ibi nsanzwe nigiye kuri ibi vyuma nyene tubona yuko byazanywe n'abazungu. Muri uwo mwanya rero ndiko nkorera kuri ivyo bindi bazura ahantu abasokuru bisanzwe kabikihari barabitwaye. Urumva ko bwari ubutare nabone bari bazi kubuteka bakabukoresha. Muga twebwe ubu ndizeye ni hato busanzwe. Ibi vyuma dusanzwe ducura ahantu tubikura tubigurira abenegihugu bajya babigura ku munzani, nibo babiduha tugaca tubaha amafaranga, nibo rero basanzwe babidufashamwa canke abenegihugu nabo bakazana ivyo baje gukoresha mu ibintu bikenereye. Umunsi nk'imbugita niririwe imbugita gusa ndashobora gucura 20. Iyo niririwe nk'ibi nshobora gucura 3. Niririwe nazo izi nkero nshobora gucura izi 2 nyene, akaba arizo nca ndekeraho kuko hari igihe nsanga narushe cyane. Aka gakero inoti y'igihumbi, iki naco 500. Abakiri umuntu arabaronka bukebuke, arabaronka n'ukuri kuko sinokwidoga. Iyo umuntu yabirosa akabishora atuma bamuzimba mugabo akaronka amafaranga. Aka uko kari kose niyumvira ko no havura ndagacuramo intambi nkiyi. None ne guhavura. Wabonye mu ntango nkitangura aka untu kari kameze nk'icyo, mugabo urabona ubuyonda gatejeje mu kukaronderamo ya ntambi. Muri uwo mwanya rero ndiko ndakora uko aka ndakwereje nkenenze kukagira nk'uko kugira ndakaronke mu nkiki. Ibi mu nguvu dukoresha nta buhinga na bumwe burimo, ni ingabirano Imana iba yahaye umuntu, kuko nta wobesha ngo ndafise ubushobozi bw'iwanje nanje nihaye ngo bwotuma ibi bintu ngira inguvu cyane zo kubikora. Ni Imana ifasha umuntu, ahandi ho nta wovuga ngo arabyishoboza atari Imana nje nkuru. Hajya umuntu amaramazwa n'ivyo akora aba ari kibura bwenge, kuko akazi ibintu bimaze kuba akazi utegerezwa kubikunda, kandi uko bakwita kose utegerezwa kugukunda. Uwo mwuga wanje je n'ukuri urampa icyo nshaka, icyo nshoboye guhambisha n'amaboko gitoyi gisanzwe kiva hanyene ndashobora kukironka. Uwo mwuga uranyambikira abana, ukangaburira abana naho bataba ngaha, kuko sinshobora kuronka. Urabona ko uburyo bwagwiriye bw'amatelefone, nshobora kubarungikira agafaranga nabo bagaca baza kurondera icyo bashaka mu isoko, kugira nabone bamererwe neza, babone yuko dusanzwe turi kumuyonje. Twebwe muri uwo mwanya hashira hamwe dusanzwe tuyaronka. Ikintu nosaba ababishoboye kamunotera abantu baba bashoboye nko kudufasha muri ibi dukora. Twebwe uwo mwuga tuwukora turi abantu bitwa abakene, kuko abo twita abashomeri tumva ngo nibajya bamaze amashuri, niyo natwe nitwo kwita ibishomeri kandi dufise ibyo dukora. Kuvuga rero nka twebwe abantu dukenye icyo bodufasha ngo dushingira amashuri hamwe, natwe tugakoranira hamwe kugira leta igira icyo dufasha, kuko baravuga yuko ubu uri umwe ataco kwishoboza, na leta kugira ifashe umuntu ni kuba bagiye hamwe ari benshi kugira bakorere hamwe bace baronka icyo bafasha. Nico rero natwe twosaba hagize icyo badufasha bakatubwira tukazokoranira hamwe, no basaba mu kutwunganira muri aka kazi kacu kugira natwe aturose ibikoresho biba bigezweho yo kugira uwo mwuga tuwusasagaze dukoresha ibikoresho by'imico kama, twongera dukoresha n'ivyuma bya kijambere byo kugira za nguvu nyinshi twakoresha zireke kugenda.